munsi wa Mungu igenekerezo rya 21 Kigarama umwaka wa 2025 kaze nshuti na mwakunzi ba RPA mwese mukurikira amakuru no munsi aya nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Ibitigiri z'abandura n'abahitanwa n'ikiza ca korera mu mpunzi z'abakongomani birabandanya kwiyongera. Abarenga 10 baramaze kwitaba Imana, nayo abarenga 100 bakaba bamaze kwandura ico kiza mu makambi bakiriwemwo. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu wa gatanu yarahitanye umuntu umwe, abandi 4 barakomereka, ironona n'ibindi vyinshi muri komine ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Mwana makuru nyene turabwira inyidogo iri mu bigisha mu gisata c'imyuga mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega, aho bavuga ko bagiye bakatwa amahera ku mishahara yabo kuva mu ntango z'uyu mwaka, amafaranga bavuga ko adasiguritse gushika muri kino gihe. Aya n'ayandi ni mu Kanyisase, ndabaramutse nongeye ndabahe n'ikaze mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa, reka ano makuru tuyahere muyavugwa mu mpunzi z'abakongomani. Impunzi 12 nizo zimaze guhitanwa na korera makambi yifata kibanza ya Cishemere na Kasenga mu ntara ya Bujumbura. Basaba leta y'u Burundi ko abashaka kuja mu ikambi yobatwara, abashaka gutaha nabo ikaborohereza bagasubira iwabo. Ino nkuru twayiteguriwe na Desire Hatumwimana. Abo bantu 12 bapfuye bazize korera, 3 bapfiriye mu ikambi mfata kibanza Cishemere iri muri komine Cibitoke, bagizwe n'abana 2 n'umuntu umwe akuze. 9 nabo bagizwe n'abana 6 n'abakuze 3 baguye mu ikambi ya Kasenga iri muri zone ndava mu ntara ya Bujumbura. Aho muri izo kambi izo mpunzi zavuye muri Kongo zibunga intambara hagati y'abasirikare ba Kongo n'umuhari wa M23, ntizigira amazi, ntizigira utuzu twa sugumwe, eka naho zigika umusaya, ibituma ico kiza kirandagata. Umwe muri izo mpunzi asaba leta y'u Burundi kubagarukirako canke bareke abashaka gutaha basubiri iwabo. Hali hapa kwanza kuishi yetu hapa ni shida, kukula probleme. Itunezero ko tubaye hano kuko nibibazo gusa, ufungura nibibazo, kuronka amazi nibibazo, kuburyo natwebwe abagore tutaronka nayo gukaraba. Abana batangiye gufa, n'abagiye kwa muganga ntibavugwa neza. Nibadutahukane mu ikambi umuntu ntaje yo ku nguvu. Ushaka kuja mu ikambi bamujane, ariko ushaka gutaha nawe bamufungura imipaka tahe. Baje abantu tuzobana kuko abigoma barabana, Rucuru, Masisi na Bunagana naho nyene barabana. Nazo nta kundi tuzogenda tubana aho gupfira mu ikambi. Aho muri izo kambi zifata kibanza za Cishemere na Kasenga abarizwa abashiki 40, ariko abajejwe unapra bakamenyesha ko abashiki 19 bamaze gushikanwa mu yandi makambi mu Ruyigi mu ndwi 2 ziheze, kandi ko ari gikorwa bazobandanya bakora bari kumwe na HCR na leta y'u Burundi. Arakoze Desire Hatungimana. Tukivuga ibijanye n'impunzi nyene, impunzi z'abakongomani 61 bo mu ikambi shasha ya Busuma iri muri komine ya Ruyigi mu ntara ya Buhumuza nibo bamaze kwandura indwara ya korera. Ni mu gihe aho bashize izo mpunzi n'ubu atamazi meza bararonka, utwo twasugumwe nidukwiye kubera igitigiri kiguma ciyongera. Ubu izo mpunzi zituma ariho hose. Batazamiburo aratubwira ibijanye n'izo mpunzi. Izo mpunzi z'abakongomani zigeramiwe n'ingwara ya korera nizo mu ikambi ya Busuma zone Bweru intara ya Buhumuza. Izo mpunzi zakuwe aho zari zashikiye mu ntara za Bujumbura hamwe na Burunga, aho bari bahunze intureka zariko zibera muri Uvira muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Iryo soko ryacu ngahi Busuma rimenyesha yuko ibitigiri vy'impunzi zishikanwa muri iyo kambi ko bitera byiyongera ku bwinshi. Uyu munyagihugu avuga ko n'ubu muri iyo kambi ko atamazi meza bagira, utuzu twa sugumwe ntidukwiye, ibituma iyo ngwara iguma igwirirana. Uyu munyagihugu aratubwira uko vyifashe.
amazi ntaraboneka dabo ubu bavoma mu Ruyigi bashira muri ya mabraderi habomeka minye mukuri bajya abantu bageze hafi mu makarantinire baguma bazana barunda naho bubaka amatwarete ntazopfa bakwiye amatwarete nayo kubaka kubera ataburyo hasheri iratanga neza uko bubaka bashabyonona ubwo nyine abantu ni benshi barara hanze. Iryo soko ryacu rivuga ko ubu izo mpunzi zituma ahariho hose. Uyu munyagihugu anamenyesha ko igituma iyo ngwara itazohera ari uko amabisi azana izo mpunzi ayakuye nk'izo ntara iyo asubiye inyuma kuzana izindi agenda apakiye abantu, ibituma iyo ngwara igenda kwiragira mu ntara zose z'igihugu. Tuma aho babonye hose mu mashyamba injyana zo babagaburira nabi mugabo ejo hariho visite ya minisitiri wa sante aravuga ati yikorera iby'Ubujumbura bapakira iby'Ubujumbura hariya mu Gatumba iyo bava hama y'amabisi abazana ayaza ku bwinshi harashobora kuza nk'ibisi 80 ku munsi zikaya zibino zipakiye abantu kandi bazirisha rero turu abo bantu baca bazurira rero abantu bagira bazidahamwo urumva korera ikirigita intara yose urumva ingwara ishitera isubira i Bujumbura urumva ikiranda kikakikira ahantu hose. Izo mpunzi z'abakongomani bari muri iyo kambi ntibahanzwe n'ikibazo c'ingwara ya korera gusa kuko kuva bashikanywe aho hantu nta mfashanyo y'ifungurwa barigera baroswa. Inzara rero ikaba ivuze ubuhuha muri iyo kambi. Gushika k'uyu wa gatandatu impunzi zari zimaze gushikanwa ngaho muri iyo kambi ya Busuma zirashika 40,000 kandi n'ubu bakaba babandanya kuzana izindi. Muri abo 61 akaba aribo bamaze kwandura korera, uwundi umwe akaba amaze kwitaba Imana. Bakaza Miburo mukanya tuhananiza amakuru twateguriye muyavugwa mu gisata kijanye n'umutekano. Haraheze iyinga irenga hari umunyagihugu wo muri zone Rutovu muri komine ya Bururi mu ntara ya Burunga yakubiswe inkoni n'umupolisi bimuviramwo imvune, aho umuryango wiwe bagasaba ubutungane uwo muhohoteye afatwe ashengezwe yongere amuvuze. Dinye Karondo. Hari ku munsi wa kane itariki 11 z'uku kwezi mu masaha y'ijoro aho Shishaho Gerard yarasanzwe agiye ku kazi kiyo ka misi yose wo kurara izamu agenda amurikisha telefone yiwe kugira abone haca ageze wita mu kato niko guhura n'umupolisi yitwa Irankunda Philbert bivugwa ko yoba yaraborewe abwira wa mutama ko ariko amumurika niko guca munyakuza telefone yiwe nyuma y'impari nyinshi nk'uko isoko ryacu rivyigana ibintu byahavuye bikomera aramukubita gushikaho amuvuna ukuboko. Ampozi filibere niko gucafata ashikura inkoni Shishaho Gerard yaragiye kurariza karamukubita wa Gerard araboroga agiye kwiruka gwa hasi amukubita araboroga ko induru abantu barashwa baduka. Polisi filibere sinzi waje abantu ariko barabumvikanisha aca aramwongoza aranyerera agiye ntibasubira kumubona. Umuryango wabwigurana uburyo mutwara kwa muganga basanga yavunitse ukuboko. Mu nyuma bahavuye baja kurega uyu mupolisi ariko Peje Pascal vya Duniya agasa n'uwisamaza ntabumvirize. Abonye bigiye hejuru na procureur bijamwo bahava bumvirizwa ariko ntibigeze bumviriza wakubiswe ari kumwe n'uwamukubise kuko kuva ku munsi wa gatandatu uyu mupolisi ntibazi yari. Isoko ryacu ndabitwiganira. Cyangwa kubanza kunyarukana uwo mugwayi kwa muganga ku bitaro bikuru je mu Rutovu. Bamushiye kwa muganga baje kumumurika basanga igufa ry'ukuboko ryavunitse ukuboko kuko bafu. Uke ku munsi wa gatanu cyaza guca kwitura igipolisi arabambwira arabamenyesha uteje yagumye amwirukana amubwira ati genda kwa muganga ubanze wivuze. Uke ku munsi wa gatandatu arasubirayo bigenda uko nawe nyine upeje ntiyabumviriza. Igiye kuja kure niho haba igizwe cya procureur eje atindara bagira baciye ku munsi wa Mungu. Kufisha gihe ntibigeze bamwumviriza bari kumwe n'uwo yasize kwicuza. Abo umuryango wa Shishahayo bavuga ko baherewe kuko bamaze gukoresha ayarenga 2 mu kumuvuza bakaba batazi ni umupolisi yo yajanywe gushika ubu basaba ko wabo yovuzwa kandi wamuhohoteye yongere abihanigwe. Kuko dusaba yuko umugwayi wacu boraba bakamutunganiriza bakamusubiza ubudahera yakoresheje kubera twazaba ubutungane bukore. Polisi Irankunda Philibert
agasigura icyo yaba yarahoye umwenegihugu tuzi yuko urwego rw'igipolisi rujejwe kubahiriza abenegihugu apana kubamugariza amagara. Mu ruganda rwa RPA twahamagaye OPG Pascal Vyaduniya kugira tumubaze ico ariko barakora ngo Cishahayo ahabwa ubutungane, ariko amaze kutwitaba naco yashimye kubivugako. Arakoze Nadine Karondo. Abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga muri zone ya Mukike muri komine ya Gwibaga mu ntara ya Bujumbura basaba bashimitse abajejwe intwaro n'umutekano kubagarukirako kubera ko ubusuma buvanze n'ubwicanyi bwabaye ndanse muri ako gace. Akaroro ka hafi na kumuryango umwe umaze kwibwa inshuro zirenga 3 mu kiringo c'umwaka umwe, bagasaba inzego z'umutekano gutuza abo babisha. Ido nido na Josiane Muzaneza. Ubwo busuma buriko bwiyamirizwa n'abanyagihugu b'inyarumanga nubwo ibitungwa na cane intama, nkuko amakuru dukora kuri uwo mutumba bimenyesha ngo hari umuryango umwe usa n'ubangamiwe cane gusumba iyindi kuko umaze gutera inshuro 3 zose mu kiringo kidashika umwaka. Ubwa mbere hari mw'ijoro ryo kuwa 13 rishira wa 14 ndamukizo y'umwaka, ico gihe hibwa intama, co kimwe no mw'ijoro ryo wa 3 rishira wa 4 Kigarama uyu mwaka wa 2025 nyene. Atanindwi zibiri ziheze uyu muryango nyene ugizwe n'abasigwa babashira Isize Gerard warasubiye kwibwa, ariko hoho hibwe inka zitari nke izibananiye gushorera bagenda bazitemaguye. Hari mw'ijoro ryo wa 17 rishira wa 18 z'uku kwezi turimwo. Umwe mu babanyi b'uwo muryango amenyesha ko aho bigeze ubu bitagifatwa nk'ubusuma busanzwe kuko bayibonamwo agatotezo n'ububisha bitagira izina. Gutema inka ukayitema amaguru ngo nuko ikunaniye gutwara n'ubwicanyi biragoye gutahura, umuryango ntubitahura. Rero ubu baravuga bati mugerageze muzitabaze hose bishoboke, bakora amatohoza bayashitse ko ari mu kwezi kwa 4 nta nyamiramabi zarikoze ngo zishitse. Mu gihe gushika ubata amatohoza agaragara arakogwa, ababanyi b'uwo muryango basaba bashimitse inyamiramabi kuva mu gacerere zirimwo zigatanguza amatohoza mu maguru masha. Intware yama yitwa n'umurezi, ni kuvuga yuko kenshi ubusuma mwene ubwo ntibukorwa n'abakure, bavuga ngo bavuye kure muri komine Muhuta mu Rutongo canke ngo bavuye mw'Ijenda muri Gwibaga kure. Oya, bishoboka ko abantu bahafi canke bakorana n'abahafi. Rero nico bituma umuryango ababanyi byamaze gutera ubwoba bose bagerageze abajejwe intwaro n'umutekano bakora amatohoza bayakore banyarutsa, kuko murabona ko ako gatotezo gakomeye cyane. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwarondeye Ndayishimiye Adelin arongoye zone Mukike kugira ngo agire ico ashikirije kuri ubwo bugizi bwa nabi buvugwa muri zone arongoye, ariko yatumenyesheje ko ataburenganzira afise bwo gutanga amakuru. Twanarondeye Manirakiza Frederic arongoye komine Gwibaga umutumba Nyarumanga ubarizwamwo, ariko turamugena. Josiane Muzaneza. Nerobwiye mu ntango zano makuru umuntu umwe yarapfuye asomye nturi kuri uyu wa 5, abana 4 barakomereka, amazu n'ibindi bikoresho byononekara bivuye ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye mu bice bitandukanye vya komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Abahuye n'iryo sanganya barasaba gufashwa. Ino nkuru twayiteguriwe na Innocent Valente Singirankabo. Iyo mvura nyinshi irimo n'imituragaro yaguye kuri uwa 5 inyuma saa 6 yahitanye umuntu yakorokeye mu kinogo cyuzuye amazi maze asoma nturi, nk'uko bivugwa nabo ku mutumba Kinyami bamutoye. Muri ico kiringo nyene abana 4 biga ku ishure shingiro rya Ngozi ya 2 mu gisagara ca Ngozi barakubiswe n'inkuba, ariko Imana irakinga n'awapfuye, ahubwo bose bace bajanwa ku bitaro bikuru vya Ngozi baravugwa. Amakuru atangwa n'abaganga akemeza ko amagara y'abo bana atabangamiwe cane. Iyo mvura ikaba yarasenyuye amazu 30 yo mu makarti ya Kinyami na Rubuye mu gisagara ca Ngozi, kandi ivyari muri ayo mazu nk'ibitanda, intebe byarononekaye nk'uko ababa muri iyo mihana babivuga, bikemezwa kandi n'abajeje intwaro muri ayo makartiye. Abakozwe ko n'iyo mvura nyinshi irimwo n'imituragaro bakaba basaba kugarukirwako
kuko imirima y'ibiterwa bitandukanye ku mahegitari atari make yarononekaye cyane. Ibindi vyononye niyo mvura yaguye amasaha hafi abiri bikaba bigitororokanywa n'abajeje intwaro mu makomine atandukanye y'intara ya Butanyerera. Arakoze Innocent Valente singira nkabo. Amakuru ya RPA muri akurikira muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBI mukanya mu gisata kijanye n'indero. RPA mu gisata kijanye n'indero, abigisha bo mu gisata c'imyuga mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega baridoga ko bagiye barakatwa amahera ku mushahara kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Bavuga ko bagiye baritura inzego zitandukanye biba imfagusa. Gushika ubu bakaba bariko barajuragirika. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira ibijanye n'abo bigisha. Abo bigisha bo mu gisata c'imyuga mu ntara ya Gitega bavuga ko batazi igituma baguma bakatwa amahera yabo ku mushahara. Bavuga ko batazi igituma babahinduriye ico bita emploi type, bisigura amanota umuntu aronka akaba ariyo bisunga guhemba umukozi. Ikibazo cyatangawe ku mw'ijoro w'ukwezi kwa mbere, aho twasanze wisanga umushahara wakorotse bibaye n'uburambe bw'akazi hagati y'ibihumbi ijana n'itanu. Rero umuntu amaze kuza kubaza akeretife kugira ngo imvo byatumye amafaranga agabanuka, twahuye baduhinduriye ivyo bita emploi type, ni ukuvuga n'amanota y'akazi umuntu akora arivyo bisunga mu kumuhembera. Abo bigisha bo mu gisata c'indero mu ntara ya Gitega bavuga ko ikibazo bagishikirije ku bushikiranganji bw'indero ariko n'ubu ntibaratunganirizwa. Muri kino gihe bakaba bariko barajuragirika. Kibonye rero rutangura ibintu bya reclamation, twaje kurekama muri fonction publique, aha tukanatanga na lettre pour information yo muri muyobozi w'umushaji w'indero. Umva mu kwa kabiri twanditse, twararoreye ikivamwo, turabura, turarorera aho umuntu abaza hose aguma bamuhererekanya turashika no muri DP tukabaza. Ku bijanye n'iyo myidogo y'abigisha mu gisata c'imyuga mu ntara ya Gitega, ntituraronka bo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega kugira bagire ico bashikiriza. Tubananize ano makuru mu gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi. Harabandanya kwibonekeza amanyanga mu itangwa ry'umwavu mu mihingo itandukanye y'igihugu, aho abarimyi batayironswa ku mwanya, ikambere no mu gihe ibonetse ntishikire abo igenewe. Uyu munsi tubashikana muri zone Muyange iri muri komine ya Rumonge mu ntara ya Burunga, aho ifumbire yaritegekanijwe gutangwa mu ntango zino ndwi itigeze ishikira abarimyi bari barayirihiye. Ido nido na David Claude Mbananayo. Iyo fumbire yari itegekanijwe gutangwa ku mitumba itandukanye igize zone Muyange, niyo mu bwoko bwa ire. Bamwe mu barimyi bo muri iyo zone baganiriye na radio RPA bakabazwa nuko iyo fumbire bari barayirihiye kugira bayikoreshe mu iciri heze, ariko ikabibashikiriye mu mpera z'umwaka. Abo barimyi bashikiriza ko mu ntango zino ndwi bari bararitswe kuza gutora uwo mwavu barihiye, ariko bakaba batashiminwe misa nk'uko bishikirizwa n'umwe muri abo barimyi. Tugishitse twagiye tubona bagiye kuyitanga baja kubonana n'abaje bagize umutumba batanu, baratwandika ku zuba kweri gushika mu masaha 5 niho baca bamutwanze tugende mu kibuga ca zone Muyange, atugirisha inama batubwira ibintu bitanasiguritse ko kigira ngo guturira ngo ibyo twagize gute, ko nutarose yangera ngo aratera. Mu nyuma niho rero baca batubwira umutumba wose kuronka imifuko 200, aho byahereye nuko umutumba wose warose imifuko 5. Abatunga urutoke mu kunyuruza uwo mwavu n'abatware bo ku mitumba, so kimwe n'uwo bita Dukundane n'umupfasoni wiwe basanzwe aribo bajejwe igikorwa cyo gutanga ifumbire muri zone ya Muyange, aho bivuga ko baba bayiha abagwizatunga bakayigurisha kuri magendo kubera baba babahaye ibiturire. Abo barimyi basaba inzego zibijejwe hamwe n'umukuru w'igihugu gutorera umuti ico kibazo kuko uruhombo bagira ari rwinshi. Nk'uko umukuru w'igihugu witwa ko ari umuvyeyi w'abarundi arakwiye kuduserukira nk'uko ari umuvyeyi,
n'akamaramaza umuntu ari n'imirima igapfa nyene igapfa yaratanze amahera yiwe ikintu twayikoresheje y'imvura n'ubu ntituraronka aho tubwira ngo muzoronka nukuri n'akamaramaza. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abajejwe intwaro aho muri zone Muyange kugira bagire ico bashikirije kuri uwo mwitwarariko w'abo banyagihugu. Arakoze na David Claude mbana nayo nino ngaha amakuru twateguriye yo kuri w'Imana duciye tuyasozerako nkaba nkengurukiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyategabiri bagenzanje umunsi kuco yafashije kugira ashobore gutorokanywa nkaba ndabakengurukiye abari mu bw'ivyuma nabo ndabakengurukiye bo bagize ibishoboka vyose kugira amajwi ashobore kwashikira neza atagatotsi. Hervé Niyuhire meje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu na gawana.